Ndasubiye kuramutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance kanika karyo keza ko gukurikira amakuru mu Kirundi yitwa bateguriye tugira duhere ku nkuru ziyagize. Hari umugwi w'abasirikare b'u Burundi babarizwa kuva ku munsi wa kabiri ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Amakuru avayo kemeza ko bagiye gufata mu mugongo imbonera kuri n'abasirikare bandi bari basanzwe muri ico gihugu bahanganye n'imigwi y'abagwanyi b'abarundi. Gwarige hazogera aho igihugu ca Kongo gisaba insiguro igihugu c'u Burundi kubijanye n'injira y'abasirikare b'u Burundi n'imbonera kure ku butaka bw'ico gihugu ca Kongo biri mu mwihezo w'umuhinga mu vya politike byose murabikurikira mu ntango zano makuru. N'abarundi bagiye kuza bararonka ifumbire ikorewe mu gihugu c'u Burundi biciye mu ihinguriro rishasha rigiye gutanguzwa n'umugwizatunga wo mu Burundi Adrien Ntigacika. Uyo nawe n'uwo mugwizatunga nako akaba anavugwa mu masoko ya leta arangwamwo kamwana wa mama. Izo ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mu kanyisase ni Donito. Ndasubiye kwifuriza ikaze murano makuru nibikiri banga igisirikare cy'u Burundi cyarafashe ibirindiro ku butaka bwa Kongo kuva ku munsi wa kabiri hakaba harajabutse abasirikare bari kumwe n'abandi bambaye umwambaro wa gisivile baciye ikaburanwa ni Nyabitanga muri commune ya Buganda mu ntara ya Cibitoke berekeza mu gihugu ca Kongo. Ikibajanye ukaba ari ukunganira imigwi imbonera kure isanzwe iraho muri Kongo ahimaze iminsi itari mike. Hakaba hari n'igihe bagwana n'imigwi ibivugwa ko ari abaroberi b'abarundi. Ino nkuru twayitegurira mugenzi wacu Reverien Bazikama. Inyuma yaho imigwi ikorera igisirikare c'u Burundi ishingiye ibirindiro ku butaka bwa Kongo iri kumwe n'abasirikare b'u Burundi, hasigaye kandi haba ibikorwa byo kugomborana hagati y'amakompanyi aba arindiriye ku ruhande rw'u Burundi n'ayari muri Kongo. Ico nico catumye kuri uyu wa kabiri ku mugoroba abanyagihugu bo mu mazone ya Nyamitanga na Kaburantwa babona abasirikare benshi hamwe n'abambaye impudu zisanzwe bajabuka berekeza mu gihugu ca Kongo. Abo bari bambaye impudu zisanzwe, amakuru ava ku ruhande rwa Kongo avuga ko zari mbonera kure zaheruka kujabuka mu Burundi ku munsi wa mbere, aho rero zikaba zari zisubiye ku birindiro zahorako. Ku basirikare nabo ayo makuru avuga ko arabariko barajabuka kongereza igitigiri ku birindiro bitandukanye. Ku makuru nayo dukura mu gisirikare c'u Burundi nuko abategetsi bariko baragaragaza kongereza ibitigiri gushika bazoshikane abashobora gutuza burundu imigwi igisirikare kivuga ko ari y'abarundi kandi yoba iriko iritegura gutera Burundi. Ayandi makuru arikava mu gisirikare nyene avuga ko ikibabaje ari uko abasirikare canke izo monera kure iyo bapfiriye muri izo ntambara badahambanwa iteka ry'abantu kandi igisirikare ntikibwire n'umuryango ko uwabo yapfuye. Imiryango imwe ikaba imaze kuronka ubutumwa ku matelefone ariko batazi bababwira ko uwabo yahevye akazi k'igisirikare kandi ko yagiye mu migwi igwana kandi yarapfuye nk'uko ayo makuru ava mu gisirikare bivuga. N'imiburiburi abasirikare hamwe nabo bafashanya hoba hamaze kuhasiga ubuzima abagera ku 50. Kundwi iheze umuvugiri w'isirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke akaba yavugiye kuri radio y'abongereza BBC ko atabasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo. Reverien Bazikama arakenuye ngo leta y'u Burundi niyo jangaho ngo yibaze ko izokwama ironka igisirikare n'imbonera kure muri Kongo ngo vyijane ngo bategetsi b'ico gihugu bazogera igihe bazobaza igituma. Ivyo nibivugwa n'umuhinga mu vya politique Gerard Birantamije akabivuga afatiye kwihinduka y'ubutegetsi aho muri ico gihugu ca Kongo. Tumukurikire. Urabona ikibazo ca Kongo ni kibazo gikomeye cyane kuko ni igihugu benshi bashira mu bihugu bisa nuko bitakigira leta zishobora gufata ingingo neza ishika, ariko urabona ibintu bitera bihinduka. Harabaye amatora, hazoza indongozi zishasha, ntawuzi ingene mu misiza abategetsi ba Kongo bazovyifatamwo ingingo bazofata baravye abo bantu binjira ku butaka bwabo bakaza kuhagwanira nkuko bivugwa. Ku bundi bwo mu bisanzwe igihugu cyaco cyose hagize abasirikare bacinjira ko hateza kubaho
ikintu ico gihugu gifata ingingo ico gihugu gifata kugira kimenye ivyo bintu ico byavuye ko niburi imwe bita mu gifaransa mesure diplomatique hateza kubaho ama correspondance amakete bandikiranira bakabaza neza ivyo bintu byari byo ariko igihugu kiri mu ngorane nka Kongo kimaze imyaka n'imyaka mu ngorane urabona biranagoye bava ko hariho imigwi irenga 200 mu buseruko bwa Kongo imigwi gwana umva hagiyemwe abandi bari bisanzwe mugabo ntawe uzi ko bizogwa bimeze kuko haje abarongozi bashasha nibaza yuko bazofata ico kibazo cy'ubuseruko bwa Kongo kagifata neza bakaciga hama bagashobora kugema ico gihe rero Burundi bizobugora yuko bashobora gusigura ingene bwarungitse abasirikare ku butaka bwabo atamategeko hagati y'ivyo bihugu bibiri yakurikijwe kuko mu bisanzwe kurungika abasirikare abariho amategeko yakurikijwe ni nk'ibyo byo guhanahana inkuru byo guhanahana abasirikare mu gihe bafise umwasi bagwaniriza hamwe byo bita mu gifaransa interoperabilité nivyo biba bishobora kuba bihari. Ntankeka ikibazo c'u Burundi kimaze gutandukira karere ka Afrika y'ubuseruko iyo nivo nyamukuru yotuma abakuru b'ibihugu vya kano karere botegerezwa kucicarira umuhinga mu vya politike Gerard Biranamije atanga uturero tutari duke twerekana ko ico kibazo carenze imipaka y'u Burundi ufatiye ku migenderanire y'ibihugu canke amajambo y'abategetsi n'ubunyene Gerard Biranamije. Bambere hoho uravye kuva intwagumba itangwe mu 2015 hari abarundi benshi bahunze igihugu barahunze baza kuba ingorane ku bihugu bibanyi ibihugu kuvuga kwa Rwanda y'aba Tanzania y'aba Uganda y'aba Kongo baza kuba ikibazo kuko ni utunze impunzi ufise ikibazo nyamukuru kuko hari amategeko abivuga atekanya ngene abantu bateza kwakira impunzi ivyo utabikurikiza nawe uba wishize ko iceye cyo ni cambere cya kabiri mu gihe hamaze kuba abasirikare binjira mu kindi gihugu bakinjira ataruhusha atamategeko bakurikije ajanye n'ingene bashobora guhanahana abantu bajeje vya gisirikare no kuvuga yuko haba hariho ikibazo c'uko igihugu c'u Burundi kivuga kiti abansi banje bari muri kiya gihugu hagiye korera amajambo avugwa nk'amajambo yavuze ku Rwanda baravuze yuko u Rwanda ari igihugu bamaze kwita ko ari umwansi ivyo byose rero birashobora kwerekana yuko mu gihe hoba cyo kwita isase rimwe ishobora gusanga umuriro watse mu karere kose kuko harimwo ibintu byinshi bivangatiranye harimwo uravye nk'ibi by'amanama yo muri ya makete twabonye ya Syria yagiye araja habona urabona yuko hari ibibazo byari byarahishije umugabo bitera bija habona vyerekana yuko ikibazo c'u Burundi atari ikibazo c'u Burundi gusa ahubwo kimaze kuba ikibazo c'akarere kose haba akarere k'ibihugu by'ubuseruko haba no muri karere ka kera bita CPGR. Nemeje kubabwira mu camakezano makuru abarundi bagiye kuza barahingura ifumbire biciye mu ihinguriro rishasha yitwa FOMI fabrication des engrais et organo minéral mu gihugu mu kirurimi rw'igifaransa iryo hinguriro rikazokora ifumbire y'ikirundi n'iyikizungu kubw'umugwizatunga Adrien Nigacika asanzwe arongoye iryo hinguriro abanyagihugu ngo bazoharonkera akoyoko bongere baruhuke ingendo bahora bagira hanze baja kurondera ifumbire n'utumukurikire. Nta majambo bavuga twebwe ngo kuyumvira nuko twazana ifumbire y'ikizungu turushe turatumukura cyane gose turaje inama turiyumvira ikintu dukwiye ko twitorera umuti tukafata ingingo yo gukora uruganda uzohingura umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu. Rero ntarandiriye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze yakabona nawe Constantine nibaza ko turi ku ntambwe ishimishije mu kwezi kwa gatandatu tuzadushyira mu banyagihugu hagati y'abajanye n'imyonga kandi izo ifumbire nziza yunguka n'igihugu kizotera imbere mu bijanye n'imwimbu. Rero ntarandiriye muri make rero sinovuga byinshi babivuze turi mu kivi niyo abakozi bacu bari mu makomine atandukanye bamusane baza bashikire kuko igikorwa n'ici wabo sici wacu
muri make y'uko bateza imbere ibijyanye n'amahinguriro si uri kurikorera turateza imbere igihugu n'igihugu gitera imbere bijyanye no mu makoroni no mu bindi byinshi rero muri leta tarandiriye abantu bashimiye tugira amahoro. Adrien Ntigacika asanzwe rero anavugwa cyane mu masoko arangwamo kamwana wa mama n'ishyirahamwe rirwanya ibiturire Oricom ryari rimaze kumwidogera mu mwaka wa 2014 uwo mudandaza wo mu ntara ya Rutana yari yahawe isoko ni y'imiliyaridi zirenga 4 n'ishyirahamwe rihingura icyayi OTB aho vyavugwa kw'iryo soko ryahonyanze amategeko. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Uwo mudandaza asanzwe avuka muri komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana, umusozi Kivoga, zone Kabanga, yamye avugwa cyane mu masoko ya leta atandukanye atangwa atahiganwa ribaye. Abatari bake bakaba babona ko Adrien Ntigacika yoba ari waseruka muri ayo masoko, ariko hoba hariho bindi bihangange mu mugambo uri ku butegetsi vyoba bikorana muri ubwo bunyonyezi. Aha hakavugwa cyane Petero Nkurunziza ubwiwe hamwe n'umushikiranganje wiwe w'umutekano, commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni. Akarorero gakunda gufatirwa ko ni soko Adrien Ntigacika benshi bazi ku izina rya Ziranotse yigeze guhabwa n'ishirahamwe ry'icayi OTB atahiganwa ribanje kuba mu mwaka wa 2014. Ico gihe iryo shirahamwe ryamuhaye isoko ryo kugura umwavu wa kijambere Engrais Chimique ugera ku matoni 1970 ku mafaranga y'amarundi imiliyaridi 4 n'imiliyoni 200. Ishirahamwe Oricom ryarandikiye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Gervase Rufikiri rimusaba gukoresha ububasha afise ngo hagarike ubwo bunyonyezi. Mu matohoza ishirahamwe Oricom ryakoze ngo uwo mudandaza Adrien Ntigacika yaronse iryo soko kubera yemeye gutanga mu kigega c'umugambi uri ku butegetsi imiliyoni 400. Uwo mugambi wo gushinga uruganda rwo guhingura umwavu wa kijambere ugitangura, Adrien Ntigacika yari kumwe n'uwundi mudandaza wo mu ntara ya Rutana azwi ku izina rya Nyandwi Evariste batazira amatwi. Ariko Evariste Nyandwi wewe yahavuye agira amahirwe make kuko yahavuye anyuruzwa arabugwa irengero ryiwe araho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana kwigenekezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2016. Icatangaje abatari bake aho ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, Evariste Nyandwi imbere yuko anyuruzwa yari amaze iminsi 2 agirana inama zidasanzwe na Adrien Ntigacika hamwe n'umushikiranganje w'ibidukikije w'ico gihe umuhisi Emmanuel Niyonkuru. Abo bagabo ko ari batatu bagize inama ya mbere kwa 28 Kigarama umwaka wa 2016 bayigirira ku kabare kitwa ku Muco karaho ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Inama igira kabiri bayigirira mu hoteli 3M iraho nyene mu Rutana kuwa 29 Kigarama uwo mwaka nyene. Haheze umunsi umwe gusa no kuvuga ko 30 Kigarama Evariste Nyandwi yahamagawe ku telefone n'umukozi w'iperereza waho mu Rutana azwi ku izina rya Zasheni yo mu ngere amaso yabayayo kugeza ubu nta muntu arasubira gukubita ijisho Evariste Nyandwi. Uwo mukozi w'iperereza na wene haheze iminsi mikeya yahavuye agandagurwa. Umwe muri abo batatu bagirana inama no kuvuga umushikiranganje w'idukikije w'ico gihe Emmanuel Niyonkuru nawe mu ijoro ryakurikiye ry'uwa 31 Kigarama yahavuye yicigwa imbere y'urugo rwiwe. Kuva ico gihe Adrien Ntigacika ni gihangange gitinywa cyane n'abantu bose haba mu Rutana canke Bujumbura haba mu badandaza canke abajejwe intwaro ahari hose ari mu bavuga rikijana. Thierry Bigirindavye tumukengurukire uwo mugwiza tunga Adrien Ntigacika batazira ziranotse aravugwa kandi mu matohoza yisekeza ndondeza kubijanye n'ababuzwe irengero mu ijoro ryo kuwa 30 Kigarama umwaka wa 2016. Uyundi mugwiza tunga Evariste Nyandwi batazira amatwi yaranyurujwe gushika nuno munsi ntawuzi irengero ryiwe. Iryo nyuruzwa ryabaye inyuma y'inama y'imisi 2 mwibanga hagati ya Adrien Ntigacika, Evariste Nyandwi n'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru. Inyuma y'izo nama zabereye mu ntara ya Rutana n'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yaciye agandaguwa kwenekezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2016 inyuma y'umunsi umwe Evariste Nyandwi anyurujwe. Ishiramwe Fokode ryatanguje umugambi ndondeza rigasaba ko hoba amatohoza y'ukuri kuri ubwo ubwicanyi. Kurikira hano Pacifique Ninazwe arongoye ishiramwe Fokode. Twumvise ko Evariste Nyandwi yoba yaciye ahagarikwa n'abakozi biperereza bari barongowe ni waratwara iperereza mu ntara ya Rutana ico gihe yitwa Jovin Cishahayo. Inyuma y'iryo fatwa yoba yaciye ajanwa mu ntara ya Ngozi akaba yagiye ajanye n'imodoka zewukira igipolisi gicungera inzego API. Izo nazo zikaba zari mu Rutana zicungera Petero Nkurunziza aho yarari muri vya bikwana kunda gukora biheza umwaka.
gusohoka. Ayo makuru kandi twaronse akaba yerekana ko Evariste Nyandwi batazira amatwi yoba yaciye agandagurwa agenda guhambwa mu kibira hariya mu ntara ya Kayanza. Ikintu cyadutangaje cyane muri ayo matohoza twakoze ni ibintu vyabaye mu misi ibiri imbere yuko Evariste Nyandwi abugwa irengero. Ku mugoroba wo kwitariki 28 z'ukwezi kwa12 Evariste Nyandwi yari yakoze inama n'abantu babiri aribo umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru n'umugwizatunga avaho nyene mu Rutana Adriano Ntigacika batazira ziranotse. Ico gihe bahuriye mu kabare bita ku Muco. Mu nyuma icyerekana ko iyo nama yabo yari ihambaye nuko basuye guhura n'umunsi ugira kabiri. Inama yabo bayikora kandi ari batatu gusa, bayikorera ni hoteli bita 3M ngaho nyene mu Rutana. Izo nama zimaze kurangira murumva ko bukeye itariki 30 Evariste Nyandwi batazira amatwi yaciye ahamagarwa ku telefone n'iperereza hanyuma akabugwa irengero. Bukeye kandi itariki 31 umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru nawe acaragandagurwa. Mu bantu bose babaye muri izo nama zibiri hasigaye umuntu umwe gusa, uyu mugwizatunga yitwa Adriano Ntigacika batazira ziranotse. Uyu nawe akabazwi nk'umuntu yegereye cyane Petero Nkurunziza, bikanabonekera mu masoko adasanzwe y'amamiliyaridi atari make bihora bishika karonka mbere bitanakurikije amategeko, bikanabonekera mu migambi imwe imwe usanga arimwo nk'uvugwa ugushira umutahe muri Sosumo afadikanije na Petero Nkurunziza be n'umushikiranganje Bunyoni. Ikindi gitangaje ni ingene ivyo vyaha bibiri bikomakomeye byose atamatohoza aboneka yabibayeko. Ikindi cya gatatu gitangaje ni ingene mu kwezi kwa gatatu uyu Zashe niyo mwongere ariwe yahamagaye Evariste Nyandwi nawe yaciye afatwa atwagwa kumuhana ku rugo kwa Jovin Cishahayo atwara iperereza aho mu Rutana, arakubitwa bikomeye cyane bamukuraho ari ntere bamwinjiza mu bitaro amarindwi gusa acaracikana. Akaba ico gihe ngo yoba yazira ko bamukeka ko yoba yariko aratanga amakuru ajanye n'ivyinyuruzwa ry'umugwizatunga Evariste Nyandwi. Nico gituma twebwe muri Fokode dusaba gose ko hobaho amatohoza yigenga kandi akomeye. Inano cyo sozera makuru turabashikiriza ke nabashimire mwese mwafashe umwanya kudukurikira naho butaha.